Sinivyo gusa je urwaruka rwose bashake bazarijana bave hirya no hino aho bari baze nahazoza afise izo nguvu zonyene je bazokora ndamugaburire kandi ndamukwege ku myaka ibirazo bafise umutahe wiwe ntazo bari munsi y'umuriyoni afise umutahe atangura duge ekonomi iri ngaho harimo icigwa kinini yaba mbere amateleviziyo y'u Burundi yafata umwanya wo kwigisha ivyo nyene gakangurira abantu kumva ko ikintu ca mbere kisha abantu kugaya akazi. Mutama mbona nkira karori wewe uri umurimyi nkuko twagiye tubivuga wimbura amatoni menshi kuri sezo imwe canke buri mwaka hama mu Burundi no munsi urabona urwaruka rusohoka canke rurangiza amashure buri mwaka ni rwinshi arico gituma hakunze kuvugwa ikibazo c'ubushomeri. Muta nk'umuntu umaze imyaka myinshi uri kurakora uburimyi ukabona burunguka bega urabona neza ko runo rwaruka rukunze kuvuga ko rutagifise umutahe kwishingira akazi canke guca mu gisata c'uburimyi goshika. Jewe nabivuze muri interview nagize ejo navuze ko naciye za Bubanza ndima nikora ibintu ku mutwe ndabizana nkakora amandazi nkadandaza ibiyoba uruka guno munsi ariko iyo utashanje madomentalite guhinduka mu mutwe ego bamwe muisi ni bakunda kuvuga ngo amasaya kana giho mu rutaro kuvyukuri uri muraraba urwaruka guno munsi umuvuduko rufise biga bagira ubumenyi baje ku magugo ku ma internet bagira ubushakashatsi mugabo ugasanga kumbe wari wese usanga ngo nabuza akazi umayigirize hose aho nkore uzabumva ngo ndashomereye mugabo ngo arashomereye ugasanga afise telefone ya Android y'ibihumbi 500 yo yonyine ni poroji harimo imyaga z'ingurube ingahe harimo inkoko zingahe hawo usanga agenda atora ibintu by'iyarara ngaho byasanzaye aza gushira muri yangu ibyo byatsa yisasira ronko mwavu kuri mirengarenga kuri mintore kuri amatomati byose birimo akazi bifatiye ku mutahe mutoya cyane no musara bene gihugu agenda kagura kavugirije kitomata agenda kagatira gakora mu 50 y'abajeni bose bagomba akazi ko mu mabiro birirwa mu muji turashomereye. Okay, kumbure ngira ngo mutanga nk'uburorero nimba ari nk'umuntu afise nka telefone y'ibihumbi 300 mugabo yumva adafise umutahe abigenze gute uwo munsi. Sinivyo gusa je urwaruka rwose bashake bazarijana bave hirya no hino aho bari baze nahazoza afise izo nguvu zonyene je bazokora ndamugaburire kandi ndamukwege ku myaka ibirazo bafise umutahe wiwe ntazo bari munsi y'umuriyoni afise umutahe atangura duge umugize no mukozi wawe. Oya navuze yuko umuntu atanguye ari mwariga yiga pratique yiga byose kandi akaba ku myaka ibiri aba afise umushinga wiwe nshobora no kumuha harima ashobora no kuyikoteshereza urumva umuntu ariga n'imyaka 12 atararonka umutahe ivyo urumva ko byumvikana burya imyaka ibiri uri muri formation burya uri kuri tere uri muri pratique ubona byinshi harabivyujya haraba n'ivyo ushora n'abajya bene igihugu barima batize bararima ni naco n'abantu biga mu gisata cyo bimwe n'ubworozi biga teori gusa ntibiga pratique. None hari umugwiza atunga twize kuyaga mbira ngo kuba gwiza atunga twe tuba tubizi nta mahera baho kandi nta na menshi abaho. None nk'umuntu afise nk'ibihumbi 100 amajana 2 ayo ni gute yo yakoresha kugira ngo wewe wavuze menshi none ntabona nakweretse bakorera amahera amajana 8 baje wanje uno musa akoresha nawe atanga akazi ngira umuntu nawe ababoni yaje yaciye ku ntebe y'ishobore navuze yuko hariho kategori y'abantu batagira n'ifaranga na rimwe mu isaho uw'ibihumbi 200 wewe wumva harimo imyaga zingahe y'ingurube naho yoza nka mahazishira na cyane bibavuga kuja hamwe n'ivyiza we cungira abantu afise ibihumbi 200 ari 10 umva ni miliyoni 2 baciye baguramo ingurube uraje no gusohoka bona ingurube ifise amezi ariko asanga ibihumbi 100 umva bafise ingurube baguze ingurube 2 z'umuriyoni zifise amezi zigaca zivyara ingurube umuna ibiguru kuva ku 8 kuduga umva iyo projet ingana gute baraja kuyabonesha hano mu restaurant babaha utubido tubiri ibido y'ibisose bijya by'ibideshi ajya magufa y'inkoko ibintu by'ibideshi bijya byose ekonomi iri ngaho harimo icigwa kinini yaba mbere amateleviziyo y'u Burundi yafata umwanya wo kwigisha ivyo nyene gakangurira abantu kumva ko ikintu ca mbere kisha abantu kugaya akazi akazi kabi n'akazi kadahemba akazi kose uzikuramwe amahera n'akazi kaba kabi kandi burya kuvuni kuziga amafaranga uri murakora ingwane zirihe none abantu bose bazoba abanyabiro nibishoboka. Wewe wavuze ko umaze imyaka irenga 15 uri mu burimyi kandi wigumiye ngaha mu Kayanza uretse ko ukora mu ntara nyinshi zitandukanye
benshi mu gwaruka iyo ruhejeje amashuri bihutira kuja mu gisagara kenshi ca Bujumbura mbega urashobora no kuguma iwabo rugatera imbere donc sinzi uburyo bibasigura wewe naho no guhera inyishu ngaho nyene abantu benshi usanga kenshi nk'ibice 90% abase b'abavyeyi babo n'abarimyi bigijwe n'ubwo burimyi kuri katoja kwa miliyora bwa burimyi aza n'ubuhinga kugira azamure wa muvyeyi nawe amukorere mu ngata ni wa mugani bacagura ukwavurura kuri arukonka umwana rijya tongo nyene itongo naho ryoba inusu icakane c'hegitari yotuma abantu batera imbere mu rugo riroroye inka imwe ikamwa amaritero 10 kandi inka kuyironka nayo ntibigoye je ndaza abantu nakwezi ubu bafise inka arabapfakazi bafise ingurube bafise ne babikije arabapfakazi ndaza kukwereka ahantu ukuntu itongo maze gutera ubwatsi Yesi numva kweri iyo ndimo ndabona abarundi bakenye mu bihugu neje haba ugasanga umwaka w'amezi 12 usanga amezi nkane yose niyo yo gukora yonyene muga yandi ni neje ubushoye burenze kurigiza aho barimira mu maseri mu mahauzi mu mazu kandi ugasanga injyana umusese kara mugo rujaje kubasega ngo badufashe twebwe nyimba bafise amadolari toya baka nka credit je sinumva ivyo gituma je no nagiye muri etazi ni gatanu ntanabayeyo nabayo nkande kandi mbona dufise igihugu ciza igihugu c'ubundi kiri mu bihugu vya mbere kwisi ciza ahubwo twebwe dukenye mu mutwe yego okay hari yindi nkurikizi yigaragaza ikomoka ku bukene nkuko tubizi kesho umuhungu agira mariage canke yubaka uguyiwe kubera afise uburyo mugabo uyu munsi umujene ashikana imyaka 35 atararonka uburyo bikomotse kuri cya kindi cyo kubura akazi sinzi ko kino gisata ubona neza ko coshobora gutunga abarundi benshi baciye mu burimyi kandi abo cyane cyane ubizi cyane gose wagomba hariya mu gihugu uraraba hariya mu gihugu hagati urivye burya no gwakagereranyo nk'ubu urabona ko mu gisagara Urwaruka navuze ko bashobora kugira gereve basaba leta ibintu kanaka burya abanyagihugu bogira gereve bijya bintu byose birimwa agapiripiri irengarenga ibitoke intore amashu ibiraya ibigori bijya bogira gereve ntibabishore ajya baje mu gisagara bose boshwaye hariya mu gihugu kuko mu gihugu niho hari suruse ni ryaje mu nabwo ni mwarima mukorora hariya ni ubuzima buri Urwaruka guno munsi uzurabe ubu hari umuvuduko w'igwirana ry'abantu no munsi kugira umukobwa azove ku myaka 18 agere ku myaka 30 taraja gukora ibyaha by'ubusambanyi ntibikunda kuko uno munsi abantu barataye akaranga ivyo byose rero ni inkurikizi yabwabuke n'abantu birirwa mu muji burya umuntu yiriwe kwisuka yiriwe arakora atarusha gahita yoga buke yakazinduka kondemero 90% bagira inkurikizi z'ubusambanyi no gutwara indazi batifuje ni mu muji biza mu muji arihebura umuntu agaca muhendesha ifana umuntu akamuhendesha amahera n'ivyo usanga ariho n'abantu bitwa ngo nabagwiza cyo bacaza kudekarasa ubuzima bw'abigeme kandi bafise abagore babo byose ni inkurikizi mbi kandi takwiye kuba ku karanga k'igihugu mu ndaharara inzara kazinduka inzigo buryo urimo nabigisagara cyuzuyemwe abantu bose barajya ibigori barajya ibiraya barajya umuceri kandi abadimwe barabirima nabo nta n'ubumenyi bafise urumva ko bica bizana inkurikiza abo nibo bogenda kubikora nk'abantu bari seriye kandi babona iyo bava niyo baje okay mutare kandi ndagushimira cyane ko kamo muteye cyane Urwaruka murakoze cyane urumva ko bica bizana inkurikiza abo nibo bogenda kubikora nk'abantu bari seriye kandi babona iyo bava niyo baje okay mutare kandi ndagushimira cyane ko kamo muteye cyane Urwaruka murakoze cyane